Ico kirori d'abord citwa Summer Xplosion Beach Party, kizobera kuri World Beach itariki 5 z'ukwicenda, bisigura ngo ntihazwa ari kuwa gatandatu, kizotangura isaha 12 zo kumugoroba gushika 6h du matin. Abarundi bakunze b'umuziki mva ko bakunze umuziki bafise ahantu ho kwexplosa kuryoherwa bakirekura, urumva jumwe kugira dusezere samara nako nakavuga gatanguza karago amabisi ntazo zohashika gushika minuit isaha bavuga tuba mu Kirundi minuit ni saa 7 z'ijoro naritoye wala nivyo gushika minuit z'ijoro niho amabisi azora mu kago azohera nawe na muntu azaza inere azafise imodoka yiwe afise déplacement ngoroheye. Ndavanze en fait, mama wanje ari umunyarwandakazi 100%, papa wanje ni umurundi 100%, donc bisigura ko ndi moitié burundaise moitié rwandaise. Hello bakunzi ba Imperial TV +257. I think mumeze neza, natwe turaho turakomeye turashima. Nkuko mubibona uyu munsi ndabafitiye umutumire, tukaba tugira tuyage byinshi kubijanye n'akazi, kubijanye n'ikirori ariko arategura. Reka ntabarandiriye wenyene abidondore. Ozi umeze neza? Ndakomeye n'abakunzi ba Imperial TV ndabaramukije, nibatsika nabo nyene bameze neza. Niyozi irakoze mvuze nivuge niyozi irakoze hama nkabankorera Siren Vibes TV. Ego mbega Odi ni bari mu CEO wa Siren Vibes TV wenyene ntabandi bari kumwe? Oya Paul mu ntabandi bahandi turi kumwe. Mbega Ozi wewe nk'umuntu w'umu CEO wa TV online, eske ubona mu ma TV online mbona sigaye na menshi mu Burundi, ubona hari urukundo entre ya mugi usanga ari bamwe bafite nka views w'imina basanga bafite dikeya, ubona hari gushigikiranira hagati yabo? Bonje nibaza ko gushigikirana bihari, turashigikirana turafashanya. En fait niveau y'ama views nimba ufise makeya cyangwa ufise menshi bivana wo ukuntu ukora canke bivana na audience yawe, maybe ngana ura imetriza sinzi, ariko ntago bihure no gushikirana ko abantu bakora ku ma TV online. Je aho ngiza amaso canke aho ngiza kubona bana dushigikirana ya mugaba hakenewe support, Jean mpona kurunkiye link ayisha kuri statut canke kayipartage kugira abandi bayibone. Ese kubona hari ababikora? Ego turabikora, none umuntu wa muntu ngikiye link nibaza ko hari ababikora, waramutse uyimuhaye arabiposta. Tuje ku ma TV online nyene, benshi akora ataciye mu mategeko. Mbega ubona vyogenda gute basi nk'ama TV online agiye hamwe akarondera umuntu umwe azoza araserukira muri leta kugira ngo ashobore gukora ari mu mategeko, wowe vyumva gute? Bon ivyo vyokorwa mu gihe tuvyumvikanye ko twese, kuko akenshi usanga umuntu ariko akora ivyiwiwe, urumva akora ukwiwe. Nkaje nkora nka Siren Vibes, nkora nka Isaac TV, nkora nka Bujahit, nkora nka Hitop TV, nkora nka za Black TV canke n'izindi, umwe wese akora agatsiko gatwikiwe. Ariko kandi nibaza ko ivyo bisaba ko twoja hamwe tukabiganira kandi tukabitorera inyishu. Okay, tuje gatoya kuri IG yawe. Ozi IG yawe yanditse koko ari umwake ndazi w'umunyarwanda. Mbega bimeze gute, vyifashe gute? Sindi umunyarwanda kazi, navuze ko ndi half Rwandese. Ndavanze en fait, mama wanje ari umunyarwandakazi 100%, papa wanje ni umurundi 100%, donc bisigura ko ndi moitié burundaise moitié rwandaise. Okay, tuje gatonya ku kirori muri ko murategura, ikirori cimirije. Mbega nk'abafansi b'umuziki mubabwiye iki kuvyerekeye ico kirori? Ico kirori d'abord citwa Summer Xplosion Beach Party, kizobera kuri World Beach itariki 5 z'ukwicenda, bisigura ngo ntihazwa ari kuwa gatandatu, kizotangura isaha 12 zo kumugoroba gushika 6h du matin, donc saa 12 z'igitondo. Kwinjira n'amafaranga 10,000 gusa. Hazo hari aba DJ benshi, aba DJ bavubonga mu Burundi 5, n'abandi babiri bazoba bavuye Kenya, DJ B w'umukobwa hamwe na DJ Youth nawe nyene n'uwo Kenya. Abandi nazo hari DJ Frank, DJ Ballo, DJ Mario, DJ Paulin,
DJ ni nuskis ku nuskis Jesus geze nako ndakongora bwana n'aba DJ bane bazoba baje guteramisha abarundi bakunze b'umuziki umva ko bakunze umuziki bafise ahantu ho kwexplosa kuryoherwa bakirekura urumva jumwe kugira dusezere sama nako nakavuga gatanguza karago ifa ko dusezera sama neza tuko tura kuri plage ku muyaga. Mbega ico kirori ozi bari mu ma organisateur bacu? Bon, je suis des organisateur ahubwo njejwe communication yayo. Bon, nego d'une part. Mugo numva sindi mu bagiteguye cyane, agusanga ndiko ndafasha genda shop kimenyekanisha. Yego. Mwaranditse kuri affiche yuko hariho amabus yo ku buntu azotwara abantu mbega bazoyakura bazotora hehe bazoyamenya gute? Amabus azoba hari muri ville kuri Havana kuva saa 11 donc 17h ku mugoroba amabus azoba hari kuri Havana abarindiriye abantu basha kuja mu kirori kugira ngo aba badeplace bitagora ko kuri plage hari haboro haragugenda saba bus ya Gatumba ugasanga nyene vy'imikwex rero mpamvu bashobora tworohereza abantu cyo korohera mu déplacement yabo bahashike bitabagoye zotangura isaha 11 amabisi ntazo azohashika gushika minuit isaha bavuga tuba mu Kirundi minuit ni saa 7 z'ijoro naritoye wala nivyo gushika minuit z'ijoro niho amabisi azora mu kago azohera nawe na muntu azaza inere azafise imodoka yiwe azafise déplacement ngoroheye wala nivyo. Mbega none nk'abantu batazi World Beach amutumbereye bayimenya gute muhabarangira mu World Beach abantu batazi ku World Beach nabo nabahengera barugu ubwo basi bazokora mu hinga yo batazi World Beach ari mwamubaho kabasha. Bon, du moins ahantu herereye iri mu Kajaga kote Kajaga juste haruguru gato ya Jenny's Beach. Jenny's Beach ni kaje yakira abatwa bose bayizi. Ona Jenny's Beach ahantu iri World Beach iri haruguru yaho yayo gato. Donc ushitse kuri World Beach kuri Jenny's tubona World Beach ahantu iri naho abantu ngene bashaka kuza ntaze bazimire bashaka ngo baje hatariho. Mbega kucerekeye z'amasitiri bimeze gute? Bon, style nibaza ko abantu bose bazi style kuri plage antuka. Ntuzana amakostime nizo gutwe. Cyangwa imvutano, n'imisizo wa samedi hano bavuye mu mazi tuzavuye mu mazi arimo zitana tamuhira abanyene mu tahoze. Nyene impuzu zo kuri plage n'utunyeza relax zikuye. Kubyumuyaga umva neza rayibona. Umva nyene ukawufininga. Voilà nivyo donc kubahungu ni batikoza baraba amakatura nyene n'ibiratuye kutuguruye. Kana wao wanaona kwamba tupasi tukocha ngine tumeona oroshi hapa ni ibintu cyangwa kumara mbega kucerekeye ibinyobwa pri izo muri kwa kundi nyine tumenye ku World Beach cyane baragabanije ibiciro apo tubijya bintu by'amapri normal bazo bagabanyije kuri ko nawe amapri yo kuri World Beach ntabwo bose yashobora apus baje kuryoherwa ifu ko ari sansi bagabanyiriza ibiciro kugira ngo bashobore kuryoherwa amafaranga n'abakamani baje barabiyigwa hajya ndabuze nyine bataha bara donc ibiciro barabigabanyije by'ibinyobwa izo biri ku ma prix ari hasi par rapport yayo bakora acuza ko ibonye yake naravuze amakwinji 10,000 kwinjira kuri prix normal hamwe na 30,000 VIP. Donc la semaine vous avez parlé au VIP donc les 30,000. Nizere ko abakurikirana TV bose batahuye bavyumvise na kibazo mufise kuvyerekeye ico kirori muzotandika muri commentaire hama tukimubaze tubishure. Ozi tuje gatoya ku bintu bisanzwe mu buzima busanzwe mbega ambavuye kuba journaliste CEO wa Siren Vibes City Business Corner. Ndavyibaza ego kubera ko imyanya imisi simba ndimo ndakora ibiganiro cyane simba ndi mu jasa ndabaruko navuye birafisa aho bihuriye gusa hariho nyine bindi dinye umuntu yarangire ngi ku ruhande bane twagura tutanusundi mu ruhande ratumaze ibyaje n'amafaranga turaronka mu ndabisubira ko urondeza naha ugira ngo ushobore kubaho uzaba bandanye Siren Vibes turumva nakazi mbega uzi yako izina wakimviriye gute kaje gute canke idée go creative yawe byagenze gute cyaje mu Siren Vibes bano tazi kuvuga hanze avuga ngo ni Siren abati wabagerageje kuvuga neza Siren abashaka ngo ni vibe ntabwo ni vibe ni vibe singena ama vibe menshi
siren naho ntabwo ari silent sivuga ngo ari silent ni siren vibes bara nigeze n'imukuru nari mukuru wanje mukuru ndamuzi ko ari foko ndamazina je naramubwiye nsayide nyinshi akora ikintu kimwe shaka uvorera kazana nyine kayisha tesa ribona viva kandi kari unique ashamira amazina menshi akuma nyine kanubwira wapi kari wapi iyo usanga abandi bambwira bayitwa nyuma sinzi ukuntu mpaye siren vibes navuga banyesha kanzimba ngiye kwivira na context yako sanga afise igicapo nyine cyari kuri muko wanje jamshaka huru chanda yita rero siren vibes biga idée yo creative yanje urazi umuntu wese yereka akorera abantu ndavuze kucyane nimba uri umukozi wa leta at least basikora ubiyika canke wiyumvira ukuntu ejo nawe uzokikora ibintu byawe canke ejo uzo umukozi wawe unoshobora no gutanga ubuzi hanze ubwo bw'umukora ukorera abandi deja ubwo kuragira ingufu abandi wowe wohaye akazi ko jewe kera narakorera abandi narahemba ukwezi me ubunye mfise abandi nanje nkoresha ni development ni terambere umuntu wese akora abandi yokora afise vision umunsi umwe nyine gukorera kugira ngo ashobore guhaka ubuzi batoye biwe batarashika wowe wagenze canke bashobora kuba hari ibintu bakuraho yego niho nakwiye idée kandi nahita bisubira kutogira byanje un jour rero kuya nabishitse ko ndashima Imana cyane mbega wese tukunda kugira kugira publicity ya content y'abakobwa ya nice and free ni iwawe niwe uyikura hanze ukayizana bimeze gute dufashe kutugira context nice and free si wanje mana yanje ariko sindasha kuyoreba reka bon en fait ndi like na brand ambassador why ndikunda nafashe kwimenyekanisha anako nawe wayimenye ko byaciye ko donc niko kazi nari mfise ibibazo bindi ko nako kazi mfise ndabafasha kwimenyekanisha yego nice and free ni context nziza kagira ko context ya bien sana ni kuri kaburi umukobwa udakoresha nice and free sinzi context koresha ushobora kuzungu zake iyi si iratera imbere ibintu bigenda byiyongera bigenda bihinduka donc faut ko twinova n'amakontexte twambare kontexte tworohera tworohereza mu kamubuzi zitatujena tutagunja guhindagura cyangwa ngende wirabaraba bakora kwimbari ariko rero faut mwese n'ahantu akoresha contexte nice and free comme ça on peut d'abord muri barano bitwane wiboneye gerageze hama ko usanga ari imbi sawa rasura kuzohora ukoresha muko usanga ari nziza zozumbira ati ozirazi rero merci sana ko randageneze ozi reka tumushime cyane ku mwanya wawe ndagushimiye nanje ndabashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya nizere ko abantu barafite ibiganiro bazoza muri What Beach muri Summer Explosion Beach bari utazoza ndagera karayizera neza twizeye ko n'undi munsi twasohokenera ego avec plaisir gira akajambo yashikirije abakunzi ba Imperial TV n'abakunzi ba Siren Vibes ikintu babwira abakunzi ba Imperial TV d'abord keep supporting them TV supporting them mukore subscribe musheko ama like apana ibintu byo kunyura wapi musheko ama like hama musika ama commentaire yandikira musanze kimeze comme ça duteze imbere iby'iwacu hama muje kugira subscribe kuri Siren Vibes shaka kuturebye kwivugira subscribe hari usanga batananzisha urumva bambone ngabwa mbere enda muri ibyo nkora hama maybe mubishimye muze mu makomantere uzi twayiboneye muri kuri Imperial TV turaza ngahanye no kugira ngo menye na source y'ahantu wakuye bamenyeye voilà hama nimbara amakosa uze nk'umusore cyangwa ndari nziza mushimire comme ça ndutera inteko ko bino byacu biraturuhisha cyane gose donc yo tutabafise ngo ndotera inteko dusanga twarabihevye gasanga murabuza amakuru muraba gasanga muramutatije yisige cyangwa iz'abantu banywe barakora donc gutera intege kugira ngo natwe n'abatuye bacu bari inyuma bazoze bashikira muri tara imeze neza yubatse neza nico nubabwiye bakunzi ba Imperial TV ko mubona twari kumwe na Ozira kunze kuri Siren Vibes TV kuri mikoma ari kumwe na Shadis Delisa Farao behind camera so tushaka kubasaba mugiye subscribe kuri channel ya Imperial TV nawe zimwe twari basabye ndetse rumva na jewe turabasabye please mugire subscribe mwande mudushigikira turabakunda cyane